Abajene barafise ingufu, abajene barafise umwanya, abajene barafise ubutunzi, mugabo ubwo butunzi bwabo ntibuvyaza umusaruro. Burya nasanze kwisi haryoshe. Uvuga ko jewe harabaye igihe ndabaho ndi mu buzima nyene kabisa bubigise nyene ubabaye nyene kabisa. Yego nakaye kajambo wobwira ugwaruka guno munsi gwamaze kwiranda ubona yuko ubuzima atakigenda. Umutahe w'umukozi si amafaranga, umutahe w'umukozi n'umwete, kuko umwete iyo ufise nta kintu ushobora kubura. Urwo rugamba apana rero urwo rugamba ni guherako. Nukuri ndabibabwiye muntu utaraja kuri Burundi Kingdom TV uri kurahomba. Hari ibikorwa byiza cyane, abaririmbyi benshi baratumirwa kandi bikaryoha neza. Erega naje nka wetu ndahwera ndakunda kuraba Burundi Kingdom TV yo bita BKTV. Hero bakuzi ba Burundi Kingdom TV BKTV tubaramutsa cyane aho mwerereye hose, tubasaba kugira subscribe, like and comment na share ku biganiro byacu uwa mbere kubironka. Nawe rero kino kiganiro ntukigumane wenyene ugisangiza abandi. Hama uko mubibona turi kuri Chaussée d'Uvira RN4 Bujumbura Gatumba, aho kamusigendera mu kibanza bitwa Ine Way. Ikanda kigyoshe cyane abari mu gisagara ca Bujumbura baza bakaruhukira bakumva baryohewe cyane. Rero ko dukikana rero hari byinshi twaguteguriye, gumana natwe mu kanya gato uramenya byinshi utaruzi. Murakoze cyane. Moses on mic, hama reka tuyage n'umutumire wacu twaronse yatwakiriye mu kibanza ca Ine Way. Abidondore mumenye wariwe, abatamuzi turamuha ikaze. Yego je nitwa Deo Habimana, abandi nyene Ine Way, Ine Way Beach. Ine Way Beach kabereye mu Kajaga, kibarabara rija mu Gatumba canke muri Kongo. Sawa murakoze kuma umwanya. Ego sawa murakoze. Ndashaka tubaza akabazo kamwe, kubera iki gutora izina Ine Way byakujemo gute mazina kari menshi? Umuntu uvuga ko gutora Ine Way nayi nsanganwe akabare kitwa ubwa mbere yari Tamutamu, nkama ndasubirangira Galerie Ine Way. No nasuyongira alimentation Ine Way yari imbere ya Black and White. Chandaza ndakora akabare kitwa Bare Ine Way, mugabo big ni yariko. Hanyuma mu nyuma ndashikirana wagutse nca ndayita Ine Way. Yego kariyo Bare Ine Way yari haruguru ibarabara. Bare Ine Way yari haruguru ibarabara. Yego Ine Way kiba naho hepfo ibarabara ku kiyaga. Sawa tumbona ibintu byoshe cyane. None tukubajije ikiganiro cacu ni Draw to Success, aho umutumire tuba twatumisha tuba turi kumwe tumubaza akadusigurira inzira yafashe bwashe kuterambera irama, kubera nta uvuka rimwe yuzura ingobyi. Byakugendeye gute kugira ushobore kuronka uburyo bwo gutanguza iyi Ine Way? Tubwire muri make inzira waciyemo kugira natwe tuhakuricirwa. Ni ibintu bitagoye niko bivuga, kuko akantu ucishemo gatoyi. Umutahe w'umukozi si amafaranga, umutahe w'umukozi n'umwete, kuko umwete iyo ufise nta kintu ushobora kubura. Je rero sindiko ndashaka ngo mpende ugwaruka canke abajene, oya, umutahe wa mbere bafise ni nguvu zawo. Jewe ndafise abantu bonshingira intahe. Je natanguye akabare ndandaje telefone nari mfise, nayigurije 40 telefone yanje by'amarundi, note 558. Hama ndayigurishije ndangura ikazi ya imwe y'ibiyeri, ndangura ikazi imwe y'ifana, ndangura ikazi imwe ya Musteri. Ico gihe nafata Musteri nkayigabura amacupa 6, nkafata ebiyeri nkagabura amacupa 6, ifana nkazigabura amacupa 12. Burya inyuma y'isaha imwe zaba ziheza njya kurangura izindi.
ariko sinigera ncika intege umva naguma nahise umukozi yarusha uja kurangura je nacangenda umva twakora twese dusereva dukora muri kese tuja kurangura uko nyuma biraduga kuko nimwe n'amasigura yuko umutahe w'umukozi ari umwete ya telefone ndagura telefone gato yitabira ko amatushe ico gihe na telefone rega nini zari nta WhatsApp zari bwaza burya rero candagera aho ngura telefone yo kwitabira ko yindi ndaduga buke nk'ibi mwabonye by'inzoga zinjabuka natanguye ndangura icupa rimwe ry'injabuka aho ibu kontware yuzuye cyane nihiye yego narangura agaco bita black nakarangura black style n'amajara 2000 hagurisha 2005 ubunye kagwa 1010 numva ko ibintu byahindutse Henneken natanguye ndangura amacupa 6 yego umva ndangura amakarato atari makimba ibintu byaraduze manishimwe rero icyakurikiye nagiye uko nazo ndaduga sinigera ndabyishimira kuko nari mfise ikintu gituma nkora uko naduga sinigera ndabyishimira ngo bitume nogira intege nke oya ahubwo byantera gukora n'umwete mwinshi mu nyuma ndugurura ahantu kwibarabara kucyo gihe nakoreye inyuma mu kabari kitwa tamutamu aho nahuguruye ndandaza utuyaga twinjabuka twinshi muka duto tutazimbye nk'ibyo mwabonye no n'inzoga za Brarud icyo gihe naba mfise intebe 4 canke 6 mwibarabara umuntu wese arengaye nariha ihangiro yo kumuhagarika nkamubwira nshore dushorere hano ari kinyobwa ca Brarud yego icyo kinyobwa ca Brarud akafika inshorera Brarud ntari bwamenye nta kintu bampa ngo ni intebe canke ni frigo mugabo narakoresha umwete nkakota intebe weekend kuburyo nasanga namana bakira benshi mu nyuma ngaho ndahava ndugura Ine Way Brarud kiramenya ndakora ndashika hangeze umutahe novuga yuko nakoresheje mu gutangura si umutahe novuga ngo nakuye muri banki nkuko abandi babigenza cyangwa babyibaza si umutahe nahawe na papa ngo yagurije itongo wacha amafaranga yo kudandaza si umutahe nagabiwe n'umuntu wabaye umwete no kumenya icyo nshaka niyo cyatumye nshika ngaha ngeze kandi byose ndabikenguruka kweri niyo munyo ndiko ndatambuka cyane ndiko ndagenda ndumva ko ndi for ko ndashitse ku cyo nshaka nkoresheje ingufu zanje birantera intege ndiko ndakora ndumva ko bimpa kurema yego none mubwo buzima waciyemwo nta kintu uvuga ati jewe mu buzima bwanje naciyemo ntashaka kuno munsi aho ngeze hari ikintu cyashikiye mu buzima kimbabaza n'ubu ndashibutse gituma nashobora gukora nivuga nyinshi cyane kirahari anyumva atarakabanga ushaka kutubwira yego nasanze wese haryoshe yego uvuga ko jewe harabaye igihe yego ndabaho ndi mu buzima nyene kabisa bugise nyene ubabaye nyene kabisa yego mugabo ubwo buzima buyobeye bwose narimwe sinigera mbaho nipfuza kuyiba sinipfuza gushaka guco nshaka harimo ngiye kugora umuvyeyi wanje oya ahubwo niyumvira ko nokora mw'ico gihe narakoze ubuzi bwose bushoboka kugira nshike ngaha narakoze ubuzi bwose bushoboka ndibuka umuntu nasavye lift namusaba lift ndi kwikinga ari kwikinga wewe ndamwati hari n'umuduga ryari kinga y'amapine abiri asa nyishura ati nta kinga nta lift ndaguha ati wozogura ikinga uwo muntu yari umugenzi ko twarabana ibyanciye intege nacenda hagira n'amaguru y'ahantu kandi rwaruganda rurerure mugabo cyangwa ati mana uzufashe nkore navuga ati mana uzufashe nkore ngure ikinga gwanje nkore umva birankumwe n'ubu nyene ndipfuza ndavuga ati imana yomfashe sinze nsubire aho nosaba lift umva ndicuza ico kintu kweri cyarambaye ko ngaho ngimbaye kinkomerekeje ku mutima n'abakiba ya kandi biravuga yuko ngiye mu ngendeshwa yawe ngo ubonye umuntu uzi ngo niyo garasaba lift ngo cuhagara byo biva kuri ico kintu no kuvuga hagiye umuntu kenshi iyo ugiri ubuntu
ubwo buntu ntibukwiye kugwa ko wewe nyine nawe bugirira abandi kuko ni nka kujya kwigita icyamye naho twifuza kwamura icyamwa cyamye rero nawe rero iyo umaze kugira ubwo buntu uba uri nk'igiti cyamye abantu bose ntibakwamure ko bya vyamwe uri gukora ikintu ni ukora ikintu gifitiye akamaro abandi kuko niko kamaro kuba ku isi mugo iyo ubaye niho nambura ko ku isi ari nziza iyo ubaye ku isi udashobora gukorera ineza abandi aho vraiment ubusa n'igiti cyumye kidashobora kwama kandi yego byizoba ku isi bifitiye akamaro abandi niho n'abandi bakwivuga neza cyangwa gushimira yego none yuko tumaze kubona yuko hari ahantu maze gushika kandi iyo umuntu ateye imbere aronka abagenzi batandukanye nta bagenzi bahora baza ngaha bitwaje ngo murazinanye bagakonsoma ibintu amafacture usanga yabaye menshi bwo urugamba rwana gute iyo umuntu ati ndaje hagira ndanywa ibya gusa ni ku mugenzi iyo ntambara uruyigwana y'amafacture nkayo ubwo rugamba twengeje apana rero urwo rugamba ni guherako urwo rugamba niko nahereye ko ndibuka nabyo guhamanitse umuntu ya 5 aranka kuyandiha kandi yari umushefu yari mu modoka ndambwira nyakubahwa araba nani nkikora nkitangura nabwo amayinite ya senga gari ubuntu 10 ya 5 waze kundiya none ncambaho gute bako yari umushefu kandi sinakora umushefu mu butegetsi oya yari umubosi gusa yari amafaranga namubwira ati nta kibazo reka inyene yarayanyimye burundu koko uraheba umva nubu nyarayahebye ubwo kwariho nari ngitanga akazi ndavyibuka n'urwego bavyuka ikintu cakera rero ubwo rugamba aho n'umunsi tugeze umukiriya urabikira igihe mu maranye umukiriya ashobora kuba umaranye igihe kirekire agushorera ari nk'ibintu by'ibihumbi 2, 5, 10 ntabwo abaguhombeje kuko ibyo baragushoreye baraguteje imbere ubwa mbere na mbere warubatse nk'inzu yimva muri ya mafaranga agushorera harimo inyungu yiwe yagutereye ubuci anywa nk'agacupa k'ibihumbi 10 cyangwa 5 ntabwo baguhombeje iyo atabikoze n'umutima mwaka uvuga ati ndanyotewe magacupa nwe nawe ushobora ati umuntu tubanye neza urakamuhebera kuko nawe nabafise impamvu bivuze abazi yuko atashoreye umubegito yego turavye mu myaka n'urumutamo kuze cyane urabona ko kiri mu jene nyene mugabo watanze umuco wasiguye kutirembere ryawe riramaho no munsi aho bigeze ko bya bintu bitangaje fatse no kumangana umujene byagenze gute kugira ashike kwa rino terambere none nakaye kajambo wobwira ugwaruka guno munsi gwamaze kwiranda ubona yuko ubuzima atakigenda ahubwo ndosinye nakajya gushaka kubivuga neza nuba ko ngira ndabaha akarorero urwaruka ndabarabye n'umukameramani naco ari muto umujena yego urwaruka guno munsi kenshi bashaka akazi ko mu biro akazi koroshe ariko ragenda bongorera ikintu kimwe akazi koroshe nikariha ntigatanga umusaruro oya no kuvuga jema ndaba nk'abasiti nk'abaje abasiti baje bakeke baje sawa oya umusiti ari basiti tuyaga none uhembwa ngahe acambwira ngo bahembwa 60 65 70 ku kwezi acana mu none ufise amashuri angahe gacambwira ngo ufise kaminuza ngo nize ibintu novuga gute ngo gestion mba none gestion ni giki gestion nize kubungabunga niko by'ubutunzi none ko wavyize wowe nawe gute uri umukene kandi wize kubungabunga ubutunzi agaca nyishura ngo niko ntabwo ndaronka mbungabunga ngo sinaronka homba ngo sinaronka muri banki ngo nziza gukora mbe umugezi numva rero yuko abantu benshi bari bagira ubutunzi bwa mbere na mbere n'ubutwe dufise izi ngufu utashobora kuba ushaka gucungera izi ngufu ngo zigire ubutunzi nawe ntushaka gucungera ubutunzi bw'undi muntu abajene barafise ingufu abajene barafise umwanya abajene barafise ubutunzi mugabo ubwo butunzi bwabo ntibobyaza umusaruro ati gute umujene umubwiye ati ingo dukore ingukora akazi gashobora guha umusaruro w'ibihumbi 10 ku munsi
aca kubaza akaza kari kumubwiye ko ari akazi zo gukoresha ingufu aca hari amashuri yize mugo mugiye ko ari akazi ko kwirirwa yicaye nk'ahantu abantu barengana baharura agaca aronka igihumbi aca abona kumengura mworohereje ko aca aja kwirirwa yicaye yibere kuri WhatsApp aha ntaca homba mugabo ijya telefone ya WhatsApp n'umusi ndiko ndayiraba irimo umutahe uruta woje natanga yego kandi nta mujene n'umwe afite telefone ya WhatsApp agaca yitwa ko ari umukene ari umushomeri bita batagira akazi bariza bahita abashomeri none akitwa umushomeri kandi afise umutahe yotanguza ubuzima mwumva batubona telefone amafaranga 40 kandi nawe nagurije telefone ari mfise wari ufise niganda bakarorero kandi abajene vraiment mu birabire hafi umuntu adanaza amagi arashaka kumara imyaka 2 adandaza amagi mugo asanga afise inka y'ishuri ruguru gatumba iyo nka y'ishuri ayigurishije ntiguma igurwa yandi yayigura ico ni kimwe mu bintu abajene batiyumvira icya kabiri umuntu adanaza amagi arashaka kuyadandaza akorora inkoko aduze bikamworohera kurya amagi cyangwa kuzimana umushitsi baduganye inkoko atayigutse mugasanga umujene ho ngaha iwacu umujene ho ngaha iwacu Burundi agaba afite telefone y'amajana 5 cyangwa y'amajana 3 mugo telefone ugasanga nta gihumbi imwinziriza ku munsi wanashaka imenetse abahombye yose byose bigaruka hehe muri bwa buhombe kandi burya mu kirundi cyumvikana avuga ngo igiza guhona zera mu ruhongore kuri je ndiko ndaraba n'uruhombo runini mu myaka 30 iri imbere kugwaruka apana kugwaruka ku gihugu byose kuko hazogeraho usanga bavuga ati dukeneye utwara akaronka banki dukeneye utwara banki umugabo ntazomye ngena twara ya banki banki nk'amafaranga nawe atigeze yimenye ingene yocungera duke twiwiwe umva azocungera ivya banki gute nawe duke twiwe tuzaducungera ngo atubyaze umusaruro umva azoza avuge yuko yocungera ivya banki gute ngo bibyaze umusaruro umva ico gica kibi kibazo akandi karorero ntihajya urusanga umuntu umujene wamuhenga gutwara gisata kimwe cha posta cyangwa cha limitere ngo bivye byose biri muri ya za ntege nke zo kudakora zo kutumva yuko duke twovyara byinshi byose ni kibazo mugabo nta kirapfa kuko turacabishoboye je ndashoboye n'undi arashoboye igikuru no kuvuga hamu abumvise bagagera kuco bagazigama icyo bumvise bakikorera ko bagatera imbere yego tubashimire cyane murakoze cyane ku mwaduhaye ikaze n'ukuntu mwaduhaye kino kiganiro mufite amabanga menshi bafatira mugama avuze ati reka ndabakire naho mwaje mutanteguje avye turabigushimiye hama bakunzi bacu kino kiganiro ntukirabe wenyene ugisangize n'abandi amakomantere turayakeneye murakoze cyane mwumva ko harimo impanuro zikomeye cyane turumvise yuko umutahe amafaranga 40 byatumye Ine Way iboneka cyane kandi murahazi murahakunda nana ameze neza cyane murakoze cyane turabakunda yari Burundi Kingdom TV it's Moses on mic asante sana